nuko rero wa musore ibintu biracangana, wa mugore arateba aramenya ko wa musore amuvanga kana akashaka amuvangisha inoti yamuzaniye. Umugore arihebura aricurikira. Umugore rero yatwandikiye avuga ati jewe frame n'umugabo nubwo namuje ko ndabona ari karavyifatamwo nabi, nikafata itunga nazanye ari karishira mu bandi bakobwa. Tarisisi Hope Ministry TV no muryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Reka tubaramutse amahoro y'Imana kandi twongere tubahe ikaze. Tubashimire mwebwe mwahisemo gukurikirana ibiganiro bica kuri Tarisisi Hope Ministry TV. Bisanzwe ni Prote turakingiwe ngarutse tuje mu mwanya udasanzwe, umwanya wahariwe ikiyago cuno musi kikaza kuba ari ikiyago kiza kuba kimeze neza cyane. Murazi ko hari abamazi iminsi batwitura batwandikira badusaba impanuro kandi tukaca tuza hano tukwaha impanuro zigiye zitandukanye. Kandi ndazi ko abadukurikirana mwarabonye yuko tudahingama tutanga impanuro nyene iri special kugira ngo n'uwatwituye agasaba impanuro nawe yumve yuko yashoboye gufashwa cyo gutunganirizwa ndetse n'abadukurikirana bose. Tubashimira Prote turakingiwe ngarutse ndi kumwe na Wizo B, rero kandi ku rundi ruhande ndi kumwe na Gwagwaruka hano. Twe gusangira cyo gusabikanya niko biba bimeze. Ikiyago cuno munsi ndizira ko utanguye kwibaza ngo ikiyago cuno munsi naco kiza kuba kimeze gute. Kanya ndaje ndabashikiriza ikiyago cuno munsi, ariko tubanze twakirane. Hano hafi yanje ndi kumwe na Iva tukwakire kare tukuramutsa amahoro y'Imana. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amahoro y'Imana bane namwe. Amen. Asante sana. Ndi kumwe kandi hajya hirya na Berize umeze neza nawe? Yego ndashima. Sako gerageza kutuza kaje kugira ngo abadusavye impanuro bashobore kumva neza, atavuga ngo sinavyumvise neza. Ndi kumwe na Sofoni, mwaramutse neza. Meze neza. Ya meze neza. Uriteguye kukiyago cuno munsi? Yego. Asante sana. Muri kino kiyago kandi tuza kuba turi kumwe na Lidiano hariya tukuramutsa nawe. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Mushize aratwica ngo ba diaspora ngo bagwaye diare nyabakiri kiniki amahoro. Diaspora kenshi. Ajya diaspora rivuye mu ivyo bintu vya sport na diare. Vuyemo diare na sport. Turashitse. Seba diaspora. Diare sport. Narazi ko detail ibintu kwe. Tureko na Martinezo hariya nawe tukuramutsa Martine. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Amina. Omeze neza. Ndashimiye Imana ko ikirundi gitera kiza, ubushitsi ikirundi caranse igiswahili kiranga. Ubu ni sawa? Pole. Utakichugwa tu pole niko yabimeze. Turiko na Girene ninyo akatsinde hawe na mayice kinyo tukuramutsa nawe. Meze neza? Yego. Ramutsa ari kwatukurikirana. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Amen. Yuko kandi tuzakuba turi kumwe na jangana ko Aline, cyabitsira ya no batije Aline. Ni Eliane hariya tukuramutse nawe. amahoro cyane. Umwana mwiza kandi atekereje umeze neza. Yego cyane. Nuko nabatuza kwa duteramanye mu kiyago cuno munsi rero bose mwababonye kandi bose baje biteguye kugira ngo bashobore guha impanuro abazi dusavye dusangira ikiyago cuno munsi. Ikiyago kiza kuba kimeze neza cyane nababwiye. Jenza kwanda gihagarariye ni Prote turakingiwe. Ndabutsa ko inyuma ya kamera nza kwande kumwe na Wizo B. Na uri mushasha turakwakiriye cyufsonda kuri subscribe cyangwa sabone kugira wiyandikishe kubatsokoma babone ibiganiro vyacu bikigiye ko tubanje kurungirwa none ngo ndongikira link ngo ngira gute ngo oya wowe ikiganiro kikica kucubona ico bita notification icyongereza kirandoka sha umenga ni uturaya ntuza icyongereza kirandoka ariko niba kitandembeje nanje ndakirembeje ko ndakigejeje ahantu ushobora kuvugana n'umuzungu urumva ko bitaba byoroshe mba maze kuba umuntu akatse muzungu avuga ati how are you nayo ni fine thank you bintu bikagira inzira hanyuma ukaronka video nziza igushikira ubona notification tabanje kurungirwa n'undi muntu
ivyo bishoboka ku muntu gusa yamaze gukora sabone canke subscribe simaze kubikora ukora iki ukora share canke di partage niko bimeze kugira ngo usangize abandi iyi video kugira ngo ikiyago benshi bashobore kusangira natwe ikiyago tuba twabateguriye nuko tuduga kwijambo mu kiyago cuno munsi kugira dushobore gusabikanya ikiyago cuno munsi nuko bisanzwe turabanza tukamira amateka toya mu nyuma tukaja twinjira neza na neza mu kiyago tuba twabateguriye no munsi kiyago cacu kikaba akiza kuba kimeze uko gukurikira ariko tumira amate gato tugaruka mu kiyago cacu. Kiyago cacu cuno munsi rero ni kiyago naho turi kumwe no gwaruka ariko kandi ni kiyago c'abakuze ariko kandi nabo niyo batera baca baravye hari umuntu yago ati turakuze rika turakuze muze mutwita abana hosha cena baragira imoni none bari abana kumbe sha hari umuntu yago ati turakuze twebwe ntituraboneka twinjira mu kiyago c'abakuze ni kabimeze mumvirize neza ikiyago. Kiyago cacu cuno munsi rero kimeze uku n'umugore yatwandikiye adusaba impanuro urumva ko ari umugore uyu mugore yarafise umugabo kandi yubatse neza barabana kandi ibintu vyemeze neza umugabo agasuma umugore agateka agera ku mugore akamworoganiza ibintu bikamera neza akamugaburira nawe ucuvyumva umugore byose akabikora neza ndetse na nyamugabo nawe akabikora neza ariko vyagiye kuba ico twaba twita urudubi umugore akundana n'undi musore kana kapembeni ivyo wita mu gimuce puko yana barakundana kabisa barakundana noneho wa mugore apangana na wa musore ko bazoca bibanira ave kuri wa mugabo bari basanzwe babana noneho igihe kirashika wa mugore ati none twobana gute kata amafaranga umusore uko niko yabwiye nyamugore umugore avuga ati acenera kwikundiye ivy'inoti bindekere nzokorera ukuntu nkina makanaki canke nkina imitwe inoti iboneke sikizina kwikundiye hanyuma tubane. Igihe kiragera wa mugore afata umugabo asinzira acomora inoti kandi ari inoti ivyibushe mu mufuko w'umugabo wiwe inoti y'umugabo uwo mugore arayicikana inoti ndende kabisa inoti ivyibushe ucuvyumva amafaranga mushobora gukora mu mugambi wo gushinga urugo kandi rukagenda neza mukagira n'imigambi yo kwiteza imbere. Uwo mugore aca afata ayo mafaranga yatereka wa musore ati ahakira kemutse wa musore na wa mugore ngabo baca barabana wa mugore apfa kuri wa mugabo bari basanzwe babana aja kwibanira na wa musore nuko rero uwo mugore afata ayo mafaranga aragenda wa musore batangura gushinga urugo barabana ibintu biragenda neza barabana umwaka wa mbere imyaka irakurikirana barabana na wa mugore kabisa wa mugabo nawe hari yavuga ati sha wewe nari naragukunze none urancitse reka nihangane ntawuziyo ibizoherera. Igihe kiragera wa mugabo ndiko mvuga wa mugabo mushasha wa mugore bana watanguye kuraba hirya mu dukumi tumeze neza na inoti yarayibiza avuga ati kuyu mugore inoti yayitse reka ndayikoresha inoti je mu kazi Katarano tundi tudemu twiza akavuga ati rega nawe ni sawe gera hano inoti bagasangira ibintu bikagenda neza twa tudema ati reka sha mu madamu muhira rega sihari nyaruka ndakoroganize ati byazo kuri baradakora nukare wa musore ibintu biracangana wa mugore aratabaramenya ko wa musore amuvanga kana akashaka amuvangisha inoti yamuzaniye umugore arihebura aricurikira umugore rero yatwandikiye avuga ati jewe frame n'umugabo nubwo namuje ko ndabona ari karavyifatamwo nabi nikafata itunga nazanya ari karishira mu bandi bakobwa hirya y'ejo narataje isanga muhira afise kandi kademusha bari muri ntuze nyene ico vyumva nyene bariko baravuga ejo teme nyene ibintu vya sheri shushu timaze kubafata yarabuze uko abigenza ariko nanje ndamaramara ndabaye none ni wa mugabo kweri twabana yana yakubititse inoti yanje ni ariko arigina muko rero ngo asigaza n'utukumi muhira azana zarakuranya yatwandikira avuga ati jero ni mu mimanuro je none nkore gute
je numva no genda nkasaba ikigongo uriya mugabo wa kera twamanye nkamusaba ikigongo gira nisubirireyo dusubire tubane nakare twarakundana nagoma ngene nsaba ikigongwe hanyuma nsubireho canke none ndabigenze gute none niko zubakwa nyene ntimbire kuri uyu azaranzanira k'abakobwa none ndabigenze gute ngaho rero impanuro ni mwebwe kugira ngo duhe impanuro no mukenyezi avuga ati urumva yuko uyahevye umugabo we bari kumwe atwarana inoti babana n'undi musore naho byahinduye ishusho n'umusore nawe ariko atangura kumwereka izindi ngeso amuzanira ku tuntu two tudemu avuga ati yayemeranje ni sawa ajya kameranje kararyoha uco byumva nawe ariko umugore nawe akavuga ati none ndabigenze gute uno musore nako ntakira umusore barabana ndamupfe ko ngende nsaba ikigongo uriya mugabo naje n'ivyi noti arabifata gute ntahava nyica ndabigenze gute canke niko zubakwa nigumanire n'uyu nyene nta kundi nyene azaranzanira ko nyene canke bigende gute nuko rero ikiyago cacu mwacumbise amajo gutwandikira muri comment mukatubwira namwe ariko baradukurikirana ukuntu kino kiyago mwacakiriye ni impanuro mushobora gutera no mukenyeze ko nari katukurikirana ariko kandi tutabanje guhera kure duhere hano iwacu hano turi nyene hano turi impanuro no mano no mukenyezi aniko nabigenze gute nyene cemo nayo yotimbira kuri uwo mugabo nyene niko zubakwa nyene agumaho nyene urona azanye agakobwa kamwe nimiburi uri nka kamwe mu ndwi canke tubiri somuza kubaka agumane n'uyu mugabo rero bagumane kuko agasubira kuri uriya mugabo yaraho usanga uyu mugabo nyaraje avuga ati shana kare wari wantaye ugenda unanyivye ndagutema hano raje ntanze ni abandi bari rabaga abwiye kari impanuro iza kubigoye gato ariko kandi ari impanuro ishoboka kuko ibigiye inama bigira imana twagiye ndahera kuri inderero ninda yitega yumvise ikiyago neza kiriza urutoki kiriza urutoke aha dutangurana na iva hakuno kiriza urutoki ati numvise impanuro ngoma nayitange iva ijambo ni gwawe twagiye reka nongere ndabaramutse kandi amanje ukuntu ndavyumva tutuza kajwi mu buhinga bw'ivyo bari kwa tuturuta kibanyira ko batakumva neza ya reka mukandugirize hama mbabwire mu bisanzwe je ukuntu ndiko ndavyumva rero nuko uwo mugore icyambere yakoze ikosa nasubira kujya mugabo ari butora ipanga ndabarahiye aramutema kuko ubundi urumva ivyo yakoze byose yabikoze ewana yinyegeje bucece no kugendagenda atamubwiye kandi asigana mwivye urumva ko uriya mugabo ntabwo nzi ko yamwirutseho cyangwa atamwirutseho nimba yaramwihoreye ati genda ndakubonye ntumbonye urumva gusubiraho biraza kuba ingorane cyane muri make umuhano w'iki mbo ucyo nomubwira nagume hajya nyene aguma muzanira ko shaho tundi dukumsha ewana yemera tuzane kuko nawe yaragiye urumva no kuri Jesse no shigikira uwo mugore habe namba kiretse niba ewana sinzi uwo mugabo bahoranye kera uko yaba amezi nagenda akamusaba imbabazi akumva arazimuhaye ariko nababesha je ndumva amenga naza kuronka ubwenge bwo kujayo kumuturukira kuko ari mu muteme kabisa icyo numva rero nagumane nuwo bari kumwe ujya mushaje ujya mugabo wiwe kandi akamuzanira ko tudemo erega ewana yemera atuzane yihangane kuko nawe urumva ivyo yakoze sivyo karabaye sinzi bagenzanje ngahe ngene bavyumva tikimwe ko kindi nuko je uko ndavyumva nuko biri kabisa kaduana ni jambo eva umukenyezi natimbe agume kuri uwo mugabo yagiye katwashiriye n'inoti yemera zisange nizo ngumi nakure nagire gute twakire Berise nawe uvyumva gute bebe Jaho ngare ndavyumva mbona yogenda gusaba imbabazi uwo mugabo yego ko nyimba vyarashitse agakora iryo kosa reka mvuge yuko yamuciye inyuma niko bavyita yego yafuma muci imbereho ibara ryake jenzi guca inyuma nawe urabizi sha ariko avyumva imba yarakoze ikosa akamuca inyuma akagenda mwivya n'amafaranga basi nyene nta kundi imba abonye vyanse kuwo muhungu yari yirukiye
naho umuhungu nyimba yabonye kandi acidi igishugamami niko bavyita uwo muhungu yabonye igishugamami nawe gifise amafaranga nawe nawe utayikeneye nawe acavuga atanguye ahashashe yego rero yimba abona atanguye kumurira ayo mafaranga nta kundi nagende ajya umutima amenyo aje gusaba imbabazi uwo mugabo arabe yuko yo mubabarira kumurengera yo mubabarira ntawe ubizi ariko niya mutema naho ko yiva hano yavuze ati ega yashaka no kumukwabura azokwihangana uko niwe yavyiteye natimbe agende asabe ikigongwe atuma amuca ukuboko ariko amubabarire ega mbere ubuze ngo yamuciye inyuma ega we yasigaye abana n'uwo mugabo uguca inyuma n'ujya yibeta hirya mu karombero abana akamucapukana mukamuga gataha ndumva ashagize proronje ibintu niko biba bimeze ibintu birakomereho kandi umukenyezi aracakena impanuro ziva kuri mwebwe ariko aranabatereka nini mwabwira yuko nogena munantere imitoma nokoresha kugira uriya mugabo avyemere ivyo navyo nimuvyibagira muhanura kuja gusemba baze muterere imitoma yokoresha sofoni turakwakiriye nawe yego murakoze cyane sande sana sajere icyo mbona nigumire kuri nako sagasore yaramaze kubumuka yaramaze kuba umugabo kuko niwe yayikwegeye nigumire iyo yemere amusangire n'abandi nta kundi vyogenda hanyuma bikazoherera bikazoherera eka ntaho byoherera kuko niwe yavyikwegeye je cyo mbona yo kwigumira kuri undi wa musore ya undi ashira amafaranga ayemere uwo musore uko amaraso aracashushe ndabizi numva ntiyohazwa n'umuntu umwe nawe yamubwiye ko azi yuko akiri umusore kandi yego niko yamubwiye ngo wenda ndakubona wacari umusore iki n'iki kurya musore ntiyobumbwa n'ikintu kimwe uko amaraso aracashushe ko ari we rero yavyikwegeye ntagume hajya bamusangire n'abandi nta kundi agaciro arambuwe atari sana urubakiro bikoye cyane umugore urumva aracakera impanuro zayo ariko kandi sofa aravuga ati jefure mbona yogumana n'uwo musore basangire n'ubibagire gute leti hariya impanuro uhuye umukenyezi kiyago wacumvise erega abasore nibo bazi gukora kati turashitse irabonye umugabo atakaza atazi gukora niyo mpamvu cyase kumuhanura uwo mugore ati abagore bakunda udusore duto duto cyangwa ucibiraho dufise amaraso ashushe tuzi gukora umuti tubise amaraso ashushe tuzi gukora umuti tuzi gukata neza irya bugara niyo mpamvu cyase kuvuga ati uwo mugore yo kwigimira kuri uwo musore akihanganira ivyo bigerageza muzanira ko ibihabara byose akihanganira ariko rega nubundi uwo musore usanga mwoza mwibase ako nako n'agaciro yego tunotiri kandi nawe yaje atumushiriye uwo musore basore usanga nyene bameze neza ibibogare ari ubwo mutangira umupapa yari yarashaje niyo mpamvu yaciye amuhunga acaja kutwana duto duto niyo mpamvu icyo nomuhanura nukuri nagume kwako kana gatoya kandi kamuzanira kandi bademu arihangana ngo hari ibintu bigoye kwihanganira ngo kubona umugabo akuzanira ko umudemo muhira ngo ufuma ngo abikora biguhisha ntubimenye bikamenya imana ariko yigufashe ibaze igufashe erega arashobora kuba yabibonye bariko barabikorera nyene no muri salo ariko agapfuma basarira ariko kubera mukunda wa musore azi no gukora akazi neza yo mureka akihangana ivyo mageragezwa yose ivyo bihano byose akavyihanganira ariko haguma mwongera nyene akanoti nyene kubera nyene amwongera inoti kandi ariko aramuca inyuma erega mwikigiye utaciye inyuma atari kubabazana nyene muhungo sinzi ko gwabarurama muguma muri mu munezero sinavyibaza kwe yokindi yabuze kugira urukundo rugiye ngo aza ko bakivuruga abana mukavuruga kabisa ngo imbaraga zo kwihanganira uwo muntu zerekana ko mukunda yagitoye mu wadubuye roki yego bidarakomeye cyane kabisa wo mukinyezi ndibaza reka ratwumva adutega amatwi reka ratubona rumba ivyiyumviro biratandukanye bamwe ati nagenda asaba imbabazi abandi bati nagume kuri ico gitipe ko kizi kumworoganiza neza
hanyuma kizikombe kize kirazana nabo bandi none bagenda bakitwaranye bazi ico gihungu nikicigumira muhira ari ngorane ahubwo nuko rero tugende kwa Martinezo nawe haje kiyago ndabona yakirakariye icamba ajavuga ati je mwantebeye toka kwicamba uwo mukobwa ndayikunda igumire ko nyene yahungiyeko gera ka micro uwo mukobwa nimba yikunda n'umugore ubu n'umugore ko ya umugore nimba yikunda igumire hiyo nyene kubera yagiye akoze ibara ndakurahiye agiye akoze ibara nyabaki yagiye yivya amahera kandi azi ko ari umugabo wiwe baragushobora gukunda utwana duto aca yitera ingora ariko yagiye ku mugabo ameze fresh namba umugabo we atamukwiriza yaramukwiriza yaramugaburira ntamukwiriza umugore ati je yino tunavanda yitora nkayitwara kwa ntuza aise yeswari chatoza shara Saeresha ubwara kwere azotwica Semangwani jende mtoto mbichi Taunja ataweza kazi yangu kumbe sha barabavyumva ngiyimpanuro ya Martinezo mwavyumvise hari yagirene mbona twe kamwenyura twakira impanuro yiwe nawe hanuro no mukenyezi kavuze ati Martina ati umugore nimba yikunda erega yagiye akoze iyo mashano nagume kuri uwo mutipe yemere baze barasabikanya nagirene nawe niko vyumva oya nje ko no muhanura yogenda kuri urya mugabo we wa mbere akamusaba imbabazi akaraba ko mubabarira niyo manuro no muha uyo mugore ego ni nka muyosanga ahungiye imvura mu muvo urazi ico bisigura aguhungira intambara mu ntambara agasanga asuye kuri uriya mugabo kubera no musora muca inyuma agasanga uriya mugabo nawe aritse guca inyuma kubera nawe yamuciye inyuma vyohererahe oya yo muimbabazi hamutemye naho gashayo chatse yabigenza gute wewe harabutse hana ati yo mutegeza ipanga oya niyo byubauka kumutema yopfuma basavuga ati oya genda sindagukeneye aho kuvuga ngo yo mutema sha ari abantu basike batema nasha nabonye poste y'umuntu hari ya muntu ari ya Burunga hariya ku mupaka w'u Burundi na Tanzania umutipe yakoze amashano umugore asimbira ko ntutse y'umugabo we wati arakata the toto kara turashira abandi sharanje useganga sana abonye atobyihanganira nasubire reri wabo bose abahebe bose abahebe agendi wabo iriya noti ajya shaho yaza kuri ya mugabo yoyiheba canka biwabo vyifata mu gutabona turagarutse kandi warakoze amashano vyogenda gute ya nababweke kiyago cyo muziki zakuba gikomeye cyane abantu bari ko ratanga imano mwabibonye hari naho bagera bagasha ariko nawe uca muri comment twandikire wuzuritse kuko tuno mukenyeza kwego zibata amagote tuba kwa Gigi Greninyo twerekeza hariya kwande kwa Eliana twagiye kiyago wacumbise ushaka impanuro wamwumvise jambo ni kwawe Jecho numva no muhanura nuko yo kwihangana bohinga bw'ibyo babanyeretse ko ijuje batareko arabyumva neza vugira ko nta ngorane uko no muhanura nuko yo kwihangana akaguma kuri uwo musore akemera bakamukorera nawe nk'ibyo yakorera ujya umugabo abage mwe wita kwihorana kandi ngo kwihorana kumara umujyana cyangwa abona atabishoboye na harondera undi musore ati nzamba cyangwa umuhero byoshika ageze kuri bangahe araho yoshika yaho akaronka udashobora kumuca inyuma karango muca imbere wa gatanu turashize iyo ni impanuro ya Eliane twavyumvise hari umutipa naguma ngora yitwa Wizobi yarahiye ngo nawe agomba kuvuga kandi ari nyuma ya marido hariya Wizo nawe urashaka kuvuga atona bere nyuma ya marido ntavuga nanje nterere muramwumva ariko nimuza kumubona Wizo ijambo nigwa dusangira ikiyago naho uri nyuma ya marido ariko ijwa ratsa kuryumva nahataza kukubona ya murakoze cyane yego naje ngira kantu mvuze kuri iyo topic y'umunsi yego nakuvuga ngo arabajije Eliane ati ntango umuhero woza
wosanga uyo mugore ageze muri wange ko yaravuze ngo basi niba bimunaniye ko yagumana n'uyo aje kurondera uwundi kawaida ubundi je ku bwanje mbona ko umuhero we yaramaze kuwugeramo mbere ubuvugana umuhera urimo ahubwo hasigaye ko gusa nyene twumva yarimbutse kuko umuhero waratanguye kuko nuko uvuga ngo wowe cyagiye ahunga aho yabonye umenga ariko arahungira ibintu ashobora gusanga bigiye gukora bwasanze ngira birenze ibya mbere yarimo kandi majambo no mugana abarundi bacango numugana ariko ntajya nkunda kuvuga ariko rikanda gukoresha uvuge naco ntawe cumugana mudasenzeri numugana uvuga ngo wankabirnya ukazana bisura mu kirundi bavuga ngo wanka usoba ukazana urnya niko gahunda ziba zimeze ariko ukuvuga ngo uyu mushiki wacu wewe umva sinzi uriya mugabo wa mbere cyari cyahabaye bituma yumva ko yofata imitungo yiwe avuga ngo reka ndayishire wundi mutipe bishobora kuba barahura baseka akabona ati buryo ko bigenda kose ni wambereye bituma zinga ibintu byose muri arabitwara ariko agezeyo asanga ahubwo umutipe nawe iriya noti afite abana bagomba kugisavinga no bakayiryaho bakumva abandi bantu bavuze ngo ibyo abapfuye biribwa n'abapfuye nyine ubwo bose ni yare bose aba uwo mutipe yagiye asanga bomba nawe yabaye umupfu uyo nawe asanga n'umupfu umva abapfu nyene reka basangira ibyabo bangoreka bapfuye bahamba bapfuye babo niko gahunda zimeze so kuvuga ngo impanuro yanje numva bisa nkaho noha uyo mumama sinzi mbega niba afite n'abana kuko shaka kuzorangira n'abana banduye ibyo bintu byatwandikiye ntiyakivuzemwo ariko ngira barahari impanuro yanje je no muha nisunze kubwo uko nufite ikiganiro cyangwa se ibyo yanditse byo byariko biravuga yego mu yandi majambo umunyarwanda yacu mugana avuga ngo ubyiteye n'ibimutera isoni mu yandi majambo ni enjoying uwo mubabaro yari yarahaye uriya mugabo kuriya mugabo ndisiri ko imipambano yagize arondera ariya mafaranga aja kuribwa n'undi muntu nareke n'abana bato baje kwijya mitungo yahaye uriya mutipe sibyo kubera ko nawe nyene bagomba kuvyumva kuko icyo nzi cyocyo nawe nujya mutipe ajya amafaranga bazoyarya nibaheza kuyarya basanga abandi bafite ayandi yigeze ukavuga mushiki baje jo ndavuga ngo ariko adusobanura ibintu bijanye n'abantu ngo na diaspora niki bari amafaranga yabo barayavunikira karibwa n'abandi bantu birangiye bakaja kurya y'abandi tuvuze ngo rero uyo mushiki wacu ndanasozera uko bigenda kose nagende yicare wanashaka je kubwanje afate n'umwanya senge abazimana icyo gukora ariko ubupfu bwiwe ahubwo abazenga umana mbega nukora iki eske nkurikira umunezero w'isi canke ndondera uko nshobora kubaka imana jambo ry'Imana ryatubwiye ngo Yesu ateza ibiganza uwo wese amutumbereye cyangwa se amuronda yaramubona niko amuririmbye yabivuze ndisire ko imana izogira ikimukore cyangwa se inama ikishobora kuba yo mu korera kugira ngo ubuzima bwe bushobore kugenda ukundi ariko niyakomeza kumva ngo hano biranse nkuko yakavuga Eliane hano birasengiye ahandi hano birasengiye ahandi nakwambia uyu muntu wanga no ko wakivuze abo muhere ashobora kuwenjoyinga vuba vuba kandi mara kiri ku ntebe y'imbabazi mwaraheza gibe cyane asante sana ini mana mushikirizwe na Wizo B abari nyuma ya kamera bari nyuma ya kamera ariko kandi no munsi mihiyago cyo munsi abati nanye no munsi ndaterera biko numva ko mvise ico no shobora kubwira no mukenyezi nuko ariko Wizo ariko ni yavuze ngo baro gupfaza yarapfuye ngo urumva ngo nyene ngo azayibereye mu rupfu ariko ari ijambo rivongo ngo umuntu agihema hajya nibwo byose byaba byarapfuye ngo naho byaba byaranutse ngo Yesu arashaka kubigira bizima kandi ngo umuntu agihema haba hakiri hevyizigiro uramuhebuje nyene ko yagiye nyene Burundi atavyiziro byo gusubira kuba muzima erega bwana protege ko kanuna soreje mu mvuga ngo hamwe yobona ko ntahindi nzira yo kugana akimvira gusanga imana izuri byapfuye zuri kabigira bizima bivuze ngo nawe niyumva ati ko bigenda kose ntahindi amahita mwumvite kuko imana ivuga ngo cyagihe wumva ko iby'isi byakurambiye genda ubibemo no bikurambiye garuka ngo ubuzima imana ndizera neza ko yiteguye kumuha ubuzima kandi ikongera kumugira umuntu muzima akabaho ashobora guha inama abandi cyangwa se ashobora kugira inama abandi bantu kuko buno buzima yaciyemo abamama bariko baratwumviriza bashaka bafite umutima wo kuvuga ngo umugabo ataha amajoro bashaka agira gute nanjye ngo mbanekere mfate ibingende burya nibaza ko abadukurikiranye muri kano kanya bashaka kuhakura ikigo cyo kuvuga ati bantu ubwo ngiye kugenda reka manze ntegereze ndabe azo kwisanga wongeye gusanga nawe ari asase nk'uwo niko ndasiga hano takoraye je numva rero ku bwanje nuko nakoze kajya gateme ko kuvuga ngo abapfuye ariko nibaza yuko imana yoyo izura abapfuye kandi izura ibyapfuye nibaza ko hamwe yosanga imana agafata umwanya wo gusenga akaba mu gusenga akarondera abadukuriye mu byo gusenga bakamufasha isiri ko bishobora kugenda neza cyane yego numva cyo cyo ngene je nsa nkaho ku bwanje nsa nkaho nuvuga sante sana
nuko ikiyago cyacu maragitera cerekeza ku musozo ariko tutarasozera sinzi umwana wanyataritse ninde nawe yataritse niva twagiye bo icyo ikindi numva novuga bo ni kuvuga ko ntabwo tuzi uwo mugore yasize uburakari yasigaranye ntabwo twabashije kubumenya rero niba yarihoreye nimba atamwirutse ko we kumbure hari igihe iyo bafise ibindi ikindi iyo bari karapanga cyangwa iyo bagamije gukora ariko ngo ntararongora yatwereka ko ati none ngomba nsubire wenda musabe ikigongo rega ntararongora acari singo uwo mugabo birashika akaba agifise basi dufate nubwo twayivuze kare tongere tugaruke bigashika akaba yo bagifise umutima wo kubabarira ariko hari igihe ashobora kugenda akivyumva ati umugore wawe aragarutse noneho rero agaseruka mu rugo asanga ari gukarisha ipanga urumva rero aho numva ariyo kubaga ihene nta ngorane okay niba rero uwo mugore yumva ko yoba basi yarambiwe n'ivyo abona uriya yagiye ko mushasha ariko arakora akongera akabona kandi nibyo mushobokera yuko yoshika kuri ya mugabo bamusabe imbabazi icyo yokora umugani wa cameraman ngaha wizo B ewana nagende wenyena yegera Imana byose abireke Imana yegera ari kwanga kuri uriya mugabo bari kumubwa kabiri cyangwa uriya bwambe ni kuvuga arayegera ari he kose arashobora wenyene hose hahiye muri buretse nkubwire bo hariya aya uriya aramuca inyuma akanabimwereka ariko ntabwo ariko aramushwanira ngo amwirukane ariko urafise gufata ingingo mu mutima we wawe ukavuga ati jewe ubu rero ngomba nkora iki atamuntu n'umakizi ari je gusa wenyene akamwereka uko bijya bitamuraba ariko afise ikindi kinagamije umutima wiwe uri ku Mana kumbura afise ariko arasaba nk'imbabazi Imana uriya bari kumatavyazi rero nani nshatse kuvuga iki Imana yoyo nta cyane ibaza uko itobabarira mu gihe kiretseho mu gihe yakuvumye kavuga ati je sinzokubabarira ariko mu gihe iryo jwi ritaje ngo rimubwire yuko adakwiye kubabarirwa numva ko bafata iyo ngingo kuko Roki niwe yatubwiye ngo iyo ufise ibibazo ngo isi kwikaragira ikagufungiraho na fire urumva ariko rero hajya ugiye ibibazo bikwa iyi ntambara ikomeye cyane iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira bo natuze nimabona ko byamucanze hajya byamucangiye niho bizoherera nubwo twavuze kujya ntabwo twavuze tugomba kumutoteza kuko yatsimpanuro azikeneye rero icyo namuterera kindi vraiment ari naco cyanyuma mvuze numva ari ico cyo n'umuvandimwe yakivuze hariya wizo niyegera umusaraba kabisa saba Imana imbabazi kuko urumva nawe yarakosheje mugabo Imana yo mwijuru ni nyembabazi cyateze ibiganza iramubabarira Imana yo mwijuru cyateze ibiganza iracyafise imbabazi irashobora kumubabarira niyo manuro iva asozereye ko beri nawe dusozera no mukenyezi mubwiye akaye kajambo jewe ni kwa konde ngene naye navuze narabaje gusaba imbabazi umugabo wa mbere gusa ngene nkuko abahejije kuvuga babivuze abanze abisengere asiguze Imana imugira inama yica akwiye gukora hama aho Imana izomurongora naho nyene sante sana Sofoni dusozera ikiyago wacumbise wanatanze n'intererano ubu naho wumva bimeze gute kuri iki cyamaze kuvuga ikindi je no kongera ko uwo mugore ndazi umva yarakoze amagafe yarakoze amanyanga maremare igihari rero ko naho yagiye asanze ibintu atari ko basuko yabiziga siko yabisanze bisaba rero yuko ko wumva ari we izo nota yizi wiwe arabe nyimba ashoboye kwihanganira kutabana n'umugabo afume yirukana uwo musore agire agume wenyene kugira ngo ibibazo bikemura ari wenyene ataki ko wa mugabo wa mbere atamuhigishije amurondeze ngo amufungishe cyangwa amukorere ikindi kintu kibi narabe yirukanire wa wundi bari kumwe agume wenyene ibibazo abyikemurira ari wenyene atakindi kimuhangayishije ko yagiriwe amahirwe ujya mugabo ntamurondeze ngo amugirire nabi
je nico no muhanura vraiment. Asante sana tinawa umusore amwigeze kure amwirukanye ibibazo zirabikemera wenyene nuko simbura bitandukanye kandi umuntu wese arubahirizwa ku ntererano yiwe twagiriye kwa Riti amwirukane go kweri Amani nazo zaramukorera umuti uzo umukorera yibaze mobile azokwihangana abstinence kwihangana hajya byaramaze guhera aho kwico no muhanura none nta bagore bapfakara nawe yarapfakaye ko yirondere igitipe yarapfakaye hajya oya nabajya bapfakara barashobora kurondera abandi gusa arabihangana oya suko naguma nikiye gitipe Zikira muterura kizigutera gifise ibigufu byinshi kuko ntiyagenda kujya mugabo ngana n'inguvu afise kuko abasore nibo bazi gukora akazi neza ntiyagenda kuyo mupapa none uwo musore nawe ntihagera igihe nawe tunyato guputa ugahera azoca mutayongereka agende kubana azorondera uwundi none Imana igumirema Arati nando yipuke ciciye umurya ujya mukobwa hasi ujya mu mama yarambiwe basi we ivyo ari karabona ari nzatanga impanuro yabonye ko n'ujya uri kuravuga ujya mushaja n'ujya basi yabonye ko yamurambi ivyo basi ivyo yinjiyemo nawe yibuze yavuze ati sivyo urumva yabonye ko atari ivyo ashaka uburyo yobivamo none abasore barabuze nababuze baruzuye nabazivye niba wowe ubona kuzivye abandi nibazivye aho rero murancanganije turiko twandura uriya mukenyezi namwe muri ko sorry gato sikesho mushiki wanje kuvuga ngo barabuze barahari kandi sinzi ukuntu yavuze umukobwa yigeze kuvuga ngo abasore bamagweja ni ba bantu biyamenya ku kintu kimwe yari yayisha hari ya mugwa yo munavuze umuntu ngo ni gweja ushobora kuba ushoboye kunwa gusa udashobora gukora ibindi bintu kanaka bivuze ngo uyo mutipe ashobora kuba ashoboye ibyo bintu muri ko muvuga ariko nta kindi kintu kimwe ashoboye yo mama regeze ko etape yo kuvuga ati none ibyo ashoboye nukuntu nyeneye kuba mbona bidahura sasa nkora iki basakore byose ariko batati nkora iki ibona shaki batarashoboye uriya musaza reka ndagwita umusaza wa mbere uyu nibyashoboye ariko hari ibindi nkeneye mu buzima hari nuriya yarashoboye ubona watashoboye ndakeneye kubaho ntuje eske nkora iki ko nari nzi ko hari yamvuye basi uyu mutipe azogumana na jewe jenyine ariko bigeze ahantu azana abandi nkora iki sasa nicyo yagombye kuvuga suko badahari oya ariko arakeneye nkora iki nicyo yibari karavuga mu kanya birakeneka asanga Imana agasinga kugira ngo bikunde mutoze umugambi w'icyo gukora arondere iyindi mbobo cyambo ryacari kwa Riti hariya atarondere iyindi mbobo izi gukora umuti ere kujya mugabo ntiyari mbobo bari bakundanye kandi hari umugabo vraiment ameze neza umusore ameze neza kabisa n'inota akazaramumena ati nta ngorane yoroganize erega aronde iyindi mbobo idafise amafaranga apana si bose ariko simvuze bose ari imbabu usanga zitafise amafaranga ariko ingorane guca usanga ishoboye ako kazi kamwe kandi ntagira urugo rugizwe n'ubuzi bwinshi oya imbobo arigiye kubera yumvise ifaranga akanoti uvuga afise ikora umuti gusa nta bindi ikora umuti nta kundi ca wibaza rero adashobora kuriha inzu atange ruwaye ashobore kugira gusuma kazoza kabana iki niki Chubya ko yabikomeye cyane. Erega umugore nwacu yabirondera yamuzanye. Turashitse. Umugore aje bahindutse umugabo. Ama uwo mugabo ashahinduka umugore. Nawe umugore nivyo yazira ati reka Jesu nisubira ku mugabo nsaba imbabazi nta kundi. Turamuteye mu zosi ndakubari. Turashitse. Canke arabe ukuntu yo kwiyorganiza. Arondeze arabe uwundi yagize ibibazo nk'ivyo nyene w'umugabo. Acagenda bibanye ko bose bazoba bahuje ibibazo. Nico mbona ni manuro muriko baravyo bose bazoba bahuje ibibazo barashobora kumvikana kuko bose bazoba baciye muri bimwe ariko namwe muramurangije nta no kumuremesha kwe turacasigaranye batatu hajya ko mbere ntaza kora muremesha tugende kwa Martine dusabikanye ikiyago ndabona ikiganiro cacu kiriko cegereza ku musozo Martinez ahubwo yoguma yihangana akaja kukiva akamusengera akabona ko yohinduka burya ni pepo ni daimoni yamwinjiye mu rya musore nziza yoja kukivi akamusengera akaraba ko yohinduka sante sana yoja kumapfa akamusengera
atahindutse naho abigenze gute yayohinduka sante sana dusozera haya kwa Gigi gire ninyo nawe uvyumva gute je ni kurya nyene sinahinduye ni kurya nyene agende bamutema ipanga cane oya baramubabarira agende baramubabarira sante sana tugenda umuherekeze rero reka niko tabwo ndamubona namuherekeze yo mwihakana kumwe Petero yihakana Yesu agateje nitwari kumwe nariko nirenganira anciye ko yirukaga bonye bamanuka ipanga twagiye kwa Eliane dusozera ikiganiro cacu Eliane nawe nagume hajya nyene yihangana timbireko niko zuba timbirako Eliane hajya yahejeje rega ntabirenze ni umwana yivugira make ariko kandi akaba ari amajambo aba ari mu bwenge nuko reka dusozere dushimire mwebwe ku ntera mwatanze umuntu wese turamwubahirije ku nterano yatanze ikiganiro reka aragikurikirana uyu mumama araza gusobanura yewe mwico gukora afatiye ku ntero zatanzwe n'abenshi ariko kandi mu gusozera tugaragaze kwegeranya bimwe mu vyimviro vyatangiwe muri kino kibanza kuko muri YouTube baragenda batanga ibindi vyimviro muri comment birashoboka batanga ivyimviro nawe araza gufata bino vyimviro vyacu kumwe n'ivyatanzwe no muri badukurikirana ku rubuga rwacu ahitemwe ico gukora jeje ico nosozera ko mvuga uko batareke magiye mu bivuga nivyo nitwari kuvyumva kumwe twese ariko nobwira no mama nti muvyeyi wihangane biriko biraba kuri wewe irashobora kuba ari inkurikizi y'ivyo watanguye gukora nawe ko gufata umugabo mukabano kamuca inyuma ukagera no kuri etape yo kumwibuda ufaranga abo yaturose yaravungutse arabusanga bari mu kiyede abandi bari ku taxi vero abana bagasanga ico yacabarenze ukacugena ngo none ko atahayarushiye adashoboye ibinabiri yareka ndamwibe tuno dufaranga ndadushira abashoboye ubushoboye no kugira akoreka ashoboye akoreka kashoboye nyine abandi adashoboye wewe wenyene rero biriko biraba irashobora kuba ari inkurikizi y'umuriro wakije wewe ubwawe ico gukora ni kimwe bantu utimbire ngaho kuri uwo mugabo muri kumwe ubu uwo yagutwaye kirundi bacu mugane ngo mbisukwa yakimajije amaguru bonye akabaye kose ngo ndavuyeho igihugu cukimarisha amaguru buraguma kuri uwo mugabo muri kumwe nubwo afise yongeso udakunda kuko uriya mugabo nawe yarakwihanganira ubwo arufise ingeso adakunda ugume kuri uwo mugabo na cane cane umaze kugumana nawe ivyo ubona akora bitakunezera mwicare muganire hanyuma inkomoko ya vyose urashobora kuba yavuye kuri wewe ico cokora n'igiki cagenda wiyegereza Imana ijambo rivuga ngo muyegereza Imana ntizobegera mugwanye wa mugwanizi nawe azobahunga ucugenda wiyegereza Imana ubanze wihane kwanza waracumuye wararenze ibigo wongera utakuriba n'umutungo w'urugo uratwara genda ubanze wihane bagusengera iyo mpwemu mbi kuvemwo iyo mpwemu mbi kuvuyemwo ucugaruka ugenda ufata urugendo wakijijwe ugende kwa wa mugabo wiba uti nacumiye kuyo mwijwe no maso yawe mbabarira nibwo mutoca musubira kubana ariko umusaba imbabazi kuko usabye imbabazi arazihabwa niko bimeze utano umushinga nawe umwe canke babiri mugende mucanye uti genda usabire imbabazi naramenje vyagenze ukunuku niyo mutema vraiment uriya mugabo nawe araza amategeko y'ikirundi y'abarundi nta muntu yihanira ahubwo atatanze imbabazi avuga ati ugomba guteza inzego z'umutekano bakumfatire urubanza ruje muri sentare cikora ivyayo ariko ari umuntu abize imbabazi ashobora guca guharira ati ivyo wakoze nawe ni satani yagukoresheje none ko wihanye nta ngorane nanje ndakubabariye nuko rero biba bimeze hanyuma rero igikuru nuko uwoca wegera Imana ugakizwa hanyuma ukaguma kuri uwo muri kumwe ukazura mu muraganira kugira ngo two dugeso aduhagarike kandi uwihangane kuko kirashobora kuba ari camwa camuka kuco wateye ubwawe ingero y'icana urupfu ariko kugihema aracari amahirwe yuko Imana yo kugirira neza nuko rero nizo mpano zozere kwiganiro cacu cuno munsi dushimire mwebwe twateramanye dushimire abo twari kumwe muri kino kiganiro Sofoni tugushimire yego murakoze cyane nanjye ndabashimiye asante sana Iva tugushimire nawe murakoze cyane bavyeyi asante sana amina dushimire Berize ku nterano watanze namwe murakoze cyane asante sana Lydia tugushimire nawe ku nterano watanze thank you welcome icyongereza cyaratuze ubu ni hatari dushimire ariya Martinezo wakoze ku nterano watanze
asante sana. Dushimira Gigi gire ninyo twabanye neza tugushimire ku nterano zawe. Murakoze. Asante sana. Eka dushimire Eliane nawe twabanye neza kandi tugushimire ku nterano watanze muri kino kiganiro. Namwe murakoze cyane. Asante sana. Eka duce dushimira Wizo B nawe nyene yaterereye mwavyumvise mbona duzi kiganza avuga ati namwe murakoze. Nuko nande dusozera ikiganiro cacu twe twategeje uno munsi kiyago cacu. Urashobora gufata ino video ukayisangiza abandi kugira ngo no mukenyezi ashobore kuronga izindi impanuro zirengeye kuri zi twatanze, ariko cyane cyane ko mahitamwo arayiwiwe tube turahanura ntidutegeka, ariko ico umutima umuhitishamwo nico ari bukore. Turabashimiye rero ni Protector King mwari kumwe na runo gwaruka turi duteramanye, reka tubike banure twese hamwe tuvuga tuti bye bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.